Vyirimo n'ibikimana. Je narakubwiye. Ibintu byo kwamira byo gusenga navyo ngora nabyo nawe. Amafaranga ndayafise kila kitu. Urabona inzo? Wewe kwa mudiridimba gusenga minsi yose. Hari ifise. Ya. Koko uvuze ukuri ntafise. Ariko ufise umutima utekanye. Icyo cyose kuba ubifise. Nuko Imana yabishatse. Imana ikagira mu ruhara, ntabyo uko ubufise. Cyo mukunda gufata nkuko uri mukuru wanje. Nukuri, ndaguha icyubahiro cyawe cyose. Ariko nawe ukwiye kundeka. Hasenga no umurizi iki gusenga, bigutwaye iki? Jewe nubwo untunze kugira ngo usubire kumara amashuri. Nubwo ngirukana ati ntaco noba. Mucisi Imana ntashobora kuba. Mani turi kurambira byo gusenga, je nari byo numva kandi nanjye naho. Narakubujije narakubujije. Uzi yuko je nagutunze, ujaje ukambara jewe, ngakurira ishuri ngo akira kitu. Zumvise ibyo nakubwiye. Ya. Marabu. Ariko wibuke isi ko turi ingenzi. Gute ushobora kumuza gusenga? Kandi wibuke ibi byose kuba bihari. Ibi byose ko abavyeyi banyu barabirondeye bakabisigira nk'ibisigi. Nuko ari Imana yabishimiye ko umuntu ushobora kuvukira mu muryango. Cyaje kuba merewe kurya. Ukamara kugira ngo nze kuba ngaha. Shobora kugira ubuzima bwiza nk'ubu. Ni Imana yabishatse. Ndavuze ati usenga urondera iki? Ubuje ko ntasenga sindagutunze. Ndarisubiyemo. Nimba urashaka kugendera ku mategeko y'iwanje. Aje ndakumya kila kitu. Je tuzobisubiramo. Senga ndondera iki? Senga ndondera ijuru. Mwana aha kwisi simuhira. Aha kwisi si wacu twese turi ingenzi. Wahita uko nawe. Wa. Munyo. Basimvugira abazi munyosho. Nawe kwe. Nawe. Ni hatari n'ikibazo bro. Muco. Of course nakumvise. Kandi ivyo wavuze byinshi n'ukuri kuri wowe. Ariko musatsi ukuri sinwo muce kube ukuri ku bantu bose. Kuba tagutahura jewe ndiko ndamutahura. Ndakubwira ijambo rimwe Muco. Haro umunyabwenge wa mbere yavuze ngo ukenye urarondera kumenyerana n'Imana. Kandi umuntu akenye yama mu masengesho cyane kugira rero ko agira icyo roro. Muco ugerageje kuraba ino nzu ukaraba uko isa. Ukaraba izi ntebe wicaye koko zisa. Urabona yuko tuba turabantu tukirondera gusenga Imana, turabantu turiko turarondera. Reka umuntu yiturize yihemere. Rero ngo mumuvyonge bwe. No, munyosho na. No. Ariko kurema. Hari ibintu bimwe ndaba nkibaza ko umusazi adakomeye neza mu. Cyese ndumusazi mwana, ndumusazi. Mwana ndabasavye mu ndeke. Shoro basikonyeza amashuri. Mwana no mutu byo gusenga mwana. Ibuka. Mwana uhari kwera Imana mwana. Uhari kwera Imana. Please. Okay. Nima ndari kwera Imana. Ibiyo ntabirondana ariko. Mwana urahe iminsi yose lendi adimanje. Uriko uragenda gusenga. Nushaka je navyo naho. Nakubwiye. Mwana please mwana. Please. Mwana. Umviriza. Nimba udashaka kumenya. Ejo shonye rya yejo. Iyi nzira isohoka. No, mwana, sinzari. No. Deko. Kandi nta majambo abiri cyangwa atatu nkeneye kutuvuga. No, please mwana. Toka ndira. No. Okay. No! Mwana. Sinzari. Munyosho. Wewe mudashobora kuntunga munyosho. Muze gusenga. Ni mukuru wanje yavuze. Ndabona kumeza nanjye ndibundishe pale. None yagira nawe. Munyo. Kunyishira pale. Munyo. Munyo.
biri kwa mbere ntabwo numva nta na gato urandi ko birinjira mu mutwe wayigishe bidashobora kubitahura ukwiye kubitahura ntahura ibiki cyangwa wowe barakuroze ufite uri kurambwira burya wowe n'ibizima n'ibizima n'ukuri sishobora bebe itahura iyumviye aho urukundo rwanjye nawe rugeze n'ukuri ndabizi fofo urukundo rwageze kure cyane kandi kure cyane haba ariko ukwiye gutahura nta gutahura aho tugeze nabwo warukwiye kunkatira amazingo ngo tubihagarike ese ngo turi mu ibyaha nyabaki turi kuravuga ngo tubihagarike hari cyacu urukundo kibaho kubera ko umeze uko fofo urukundo ruri cyangwa ufise abandi oya fofo nukuri fofo basi tekana ndakubwira ikintu kimwe cyonyine urukundo rufise ingaburo nyinshi urukundo ruri ubwoko bwinshi cyane pe ubwoko nyabaki ariko urabona nje nawe twari mu nzira nziza y'urukundo fofo ibuka tumaze kwica abana bangana gute urabizi ndumaze gukoroza ngezi ingana fofo twarenze amabwirizwa y'Imana menshi twarasambanye twarishe twarabeshe ibintu byinshi ibyo ntiwe ndavuga byo kuba nahisemo inzira nziza yo guhinduka nkakira Yesu umwami n'umukiza fofo sino gusiga wenyene nawe uraguhinduke kandi umenye ko atamuco ushobora kubana n'umwijima no fofo wasi guhinduka no ndushobora kubana ndushobora no kugumana sasa si ya nako umuco natashaka ngaho ndumva byatarate ndakubaza ubu ndaje urankatiye amazi n'ikinyagumpaye nta nubwo nari bwanasomeko cyangwa kumbwira ngo bihagarare ngo ibyaha byinshi uribagiye yuko byose ari wowe wabimpetse ndakwinginze umbwize ukuri mbwira impamvu uri kurambwira ayo majambo ntumbwire ngo ibyaha kandi wowe nyine ubwawe ari wabinkoresha fofo wahita ari kuntahura mucyo no sishobora gutahura vugisha ukuri yuko warusa abansumba mugana uvuge ngo iki nisasi ndiganda gutahura ndagusabye vugisha ukuri kandi ntarahandi ndibaza ntabwo wari gabonisha vugi wanje naho n'umusura ari bona ndashaka kuvuga no ngize ukuri kandi akwinginze muri kano kanya simva ngo utambwije ukuri ndakubwiza ukuri ndibaza yuko mu myaka twidukundanye nibwo abone ngenda kuburira imbere uyu munsi urambwiza ukuri ntutange kumbwira ngo ibyaha nyabaki wowe nyene nyimba imburi uri kuravuga ni usi wabinteje umbwiye ngo urukundo ruhagarara utambwira yuko ufise abandi bakishira nahandi nzobazika muri bazika pastora iki ahubwo niyo nayo nyenda asanga bampayorotse washaka kunyuma zo kushura kwa ndakorogaje nta n'amagambo menshi nkeneye kubanza kuvuga why fofo my god niwe nizeye kumvugira mwana Baby wanje. Sasa ndachafu yeshe. Yego. Ndio masaha Yo nawe nanaguza ko waje kujuda. None ndakubwira mbere nahize kuri mukira. Kuri nahize uri mu konti nguma mu.
yo hewe oya kandi ko ndateka hewe bise myinshi sheri wanjye Merci. Enda ukumbuye barabaye ikibaju hakuweye n'agaswahili ndashirako usigaye utukura cyane. abindi Uri munsi. ndi mu nyisho Munyesha. Ni sawa. sawa amakuru mashasha Neza n'ukuri. jewe wapi kwe Wewe wapi? yo jewe umwana karayo yipfa Sinabintu mbari. Bena nije kandi maze n'imisi nakora no ku murongo uri mu biki Kuna jaramenetse. Sine ntuona ko na ijyana n'ijyaye ka wa mutuze vya. none abo musheri wawe yibaziki Amusingo. musigo kwe yo naje kumba zizaba sherifa ko nuzije ko nabi baheweje. Hako ngizo warumbariye gusango ngo wewe ngo yagiti. banza kwanza nakwicishije inyota ndakuzaniye Wewe kuri no gusanga amazi ibyo zuba riri ngaho muri barabara. mazi yone Kanye wabufashije. nta kintu Nene. kajya kaboro nk'ikikana Naraheze. Gusa nyine akanye cyane. sawa ntabora yo sheri wanje yo None uri ngaho wenyene. ningaje nyene umukozi yaraduze Merci. umukozi yaraduze urumva nyene ngaho dukoresha tumbana twishi ya Je ndakunda amazi yino rero nyubanye. twebwe no arya amazi baraya N'amakinju. hama rero muri iminsi myinshi nyene aho urazi yuko wa musheri wanje vyasi muco mbari muco nyene ubu ni umuco nyene Arinze gutevu. arida ndabuze naho nobivuga nono bihera Uti rero mwarahebanye. umuco naragiye muri wiwe urabona aranzimana je yahora amana ibiyeri hano amaju urazi rero n'igitangaje yarigeze hano mwanya wo kuvugana nawe yansohoye hanze no twayangiye wefofa urumva twakoze bya byishimye arida ibiki byumve ubu muco sinzi ko akomeye navuye muhiriwe nashavuye je n'ubu sindatahura ibyo yambwiye ngo urumva ngo dukizwe ngo twakoze ibyaha byinshi ngo izi ngeso ngo twagiyemo n'imbi ngo ubu jewe narakiriye agakiza ari Ni wowe wavyakiriye gute? niwe waremeye ko umukizwa nyene ngo turakitwita ari kuko ntiyari karambwira muco nari mfise n'ukuntu nabisigura ce sinatewe n'amajambo yambwiye ngo uri gukizwa ibiki Mviza fofu. Rekana nawe uri umwana mwiza uracari muto. Sibyo urazi wumva wakwirukako. Akajya kajya gahungu kagufu ngo ni inyuma ngo ni vuba. Nikana nako. Ahubwo nirova naramwitegereje ndamwitegereza we ndavuga ati wewe singira ngo wasaze utasaze nawe warusa abandi basheri n'isaha sindamutelefone arantelefone Oh, niba abahungu baburi ngene babivuga bafataye n'utundi dukobwa tw'indaya. narakijijwe ndavuga ati Iramba baje. Ewe ndakabona nje hageze. Kugira ndakube hafi ndumva warurusha. aho muti urazi guhebana n'umuntu wabikunda Imyaka 3 muri mu rukundo. ibajya nawe uriko uravuga yuko bandondera urazi ukuntu nabereka yuko menga ntaco bamaze kubera muco ko ntwara umutima ubu ndiko nanabirondeza kuri telefone urumva sheri ubu nawe abandi uriko uravuga yuko ntari mubi barabandondera ubu ndiko ndabarunda no kuri telefone ntibanyitaba Hewe. Mura bitije nabi hetse navuga ati reka mazeni pambane n'ishure hama abamukure bose ndahubwo bose nabayetse. muco nari mwibagiye niko ndamubwirwa nawe kubera uzi ivyanje nawe Umviriza shushu. Ndangara. Ico nokubwira nk'umugenzi mwiza wihanganye. Uracari muto uzoronka uwundi muntu agukunda gusumba muco. Urya ntiyari uwiwawe. abimenya
amareka cyane kandi ndakurondera reka ngo turekane n'izo reka ibyo by'amastress ngo by'abahungu reka tubirekane nabyo reka nje kurondera shawe ko ufungura ugenda ufungura no musi taka umugoroba ati ko nikundira ubugari basa nanje natetse inyama kirangaha ati abahungu yanesheje ngo koraho ujya ntatu wayakinije kuko none naramubwiye wowe ku myaka bituma rero gabonisha kujyanje yarabibonye ujya handi ko ndamwiga bitorosha ari makaraniye guhinda kumwe reka aha zombona reka ndondere ibyo ufungura sheri wanje shani yakaye Simanza kwa wana katika mwili wao. Ariko rero simbona ikintu nyamukuru tuba tutumana kukia bose. Kuko twasanze banga twakora muhira twebwe. Isaki abakristo benshi bakomeza kutwitura turazo cyane. Rero umuntu atari iminota itanu. Ntari itanu tuvuye kuri eglise. Twebwe hari ibintu byinshi by'amabanga tuba tuje mu kazi abakristo baduha ibibazo bitandukanye urabona isi tubayeho gusa je navyo ukuntu mpamagaye we mu Imana yahise ambwira ko ushaka utabayeho neza we ntabwo ikibazo ki ya murongozi nkuko wabivuze ko umunsi mufite Imana ndetse Imana ishobora kuba yabikubwiye kino ngo muboneze kweli murongozi kweli wambeshe umbwira yuko kwihana stop ibiki Muco umviriza ndabwira abakozi b'Imana we mu Imana atuvugisha ibintu byinshi bitandukanye ni ukuvuga ejo neza umwaka ko jemba nakubeshe aho uri kurandengerera kuko je ntabwo nakoresha ko Imana ko jewe yambeshe kandi Imana twebwe dusenga si bayari kandi ntabwo ibeshe utekereza ko uzize ibyo nakubwiye no murongozi wambwiye byinshi wambwiye ko Imana itabara wambwiye ko umuntu yihanye Imana imurabagiza abamarika mu ijuru bakabyina bagahimbaza ko umuntu umwe yihanye mu isi ahetse inzira mbi z'ibyaha ariko jera murongozi raba kubera iki duje kuva nk'igijwe jewe n'ibyago byo bine byigendera ushobora kumbwira gute no why sari mukunda taho raba kuva nk'igijwe aho ngayi bantunze barakongera cyo ushobora kubwirukana iyo Mana uvuga iri mu ijuru Imana iraba ibintu byiza nk'uko umuntu ushobora kwihana ikamwakira ikanezwe n'Imana yabaje Imana y'ubuntu abantu Imana y'ubuntu abantu mukobwa twari dukundanye ifufu ambere ikigaragaza ugiye hambara kuva umenye Yesu umwe n'umukiza no kwa hivyo nivyo kukizwe n'umuze batubeshe no stress Muco ntibaze kubesha si imisi yose umuntu akijijwe agakiza niko ashobora gukura ibigeragezo byose kandi ugukizwa k'umuntu ntigutuma adahura n'iyo bigeragezo kuko bijya bigeragezo ucamo niho nyene Imana yigaragariza niho nyene Imana yikirarabira ukwihangana kwawe aho kugera niho nyene Imana ibikaya ukuntu ishobora kugutsindanishiriza none wewe ko wakijijwe ko wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni igiki cyatumye ushobora gutakaza icyizere wamuhaye Imana yacu ntibesha Imana yacu kandi ikora ibitangaza Imana yacu kandi ikura umuntu mu gasuzuguro rijya jambo wizeye kuri urya munsi ujya Yesu Kristo wizeye kuri urya munsi azokubera inyishu y'ibibazo byawe ariko ntazotuma udahura n'ivyo bigeragezo no uko ivyo bigeragezo uhura navyo nivyo azokwigaragarizamo Muco shikama nisome kivipi shikama unga kuri muri mpwe mu byukuri
hapana kwiha muhemu. No. Stress tu. Ibibazo gusa. Basi ujeka Kristo. Why? Basi nipunguze mawazo. Muco. Tu stress. Mwizina rya Yesu. Muco. No. Urakwiye guhinduka. No. Iyo mpemu mbi yakujemo ituma utakwizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuvemo mwizina rya Yesu. Why? Cyumukiza ndamwizera ariko stress tu. Ndafuma nibera nkuko nari. No, usubire kwambia. Ndafuma nibera hoje nkuko nari mbayo. Ntaramenya Yesu. Kuva ndamenye nibibazo tu. Nibibazo kigende. Muco. Waje banzi nivute basi nipunguze mawazo. Ibiyobyabwenge ntabwo bigabanya ibibazo. Ahubwo byongeza stress. Stress tu. Urakwiye guhinduka. Ntabyo ibiyobyabwenge bizotuma ibibazo byawe bigabanuka. Ahubwo bizotuma ibibazo byawe biguma byiyongera. Umwana. Ibibazo byonyene bimagwa na Yesu wenyene. Yesu niwe buhungiro. Ndamwizeye. Yesu niwe mwami n'umukiza. Of course, waramwizeye. Tishobora kumwizera. Kamutegezo ko mwizeye. Nkurongoza. Usibye byakwa nyumbani kunyambia mambo start. Sawa. Nakwambia start. Bitabaye ivyo. Buri gihe sinamwizeye Yesu. Ntakombe ya masha Bitabaye ivyo. Mana nta blood of faith. usibye byakwa. Mana nta blood of faith. Ikibaga gendo ishinga. Izokugaruka muri kazi kawe. Bye. Kubera iki wasekunda mutse? Ya. Sinasuko kuramutsa. Ariko nuko ntabinezerewe. Kubera Bivanye nuko washoboye kuntahura. Nenda kubaze moje. Ya. Aha neza nyine mu Kirundi. Cyabujya navagi wawe nibaza ngo urahava sinzi wigarura. Agakiza neza niko nyene kadutandukanije je nawe. Cyane nibindi. Fofo. Watahuye nabi. Agakiza ntikatandukanyije je nawe. Ahubwo je ikindimwo nico cyatandukanije kiri muri wewe. Wanu ukimamagana na Sheri ni Fofo. Fofo. Nenda kubaze Sheri. Ndiveze. Cyukanda gukunda mbere. Ndumviriza kandi. Fofo. Kuba nkunda sibibi. Kandi kubura ukungagariza urukundo navyo sibibi. Takwingenza. Bari bafasha hasi tujane muhira kwa narimve guherekeza mugenzi wanje ari. Tujane muhira tuvugane kato. No, Fofo, ntibishobora gukunda Fofo. I'm so. Fofo. Sikizi nikwambie. Sawa. Kama unanipenda. Ni byiza. Okay? Ariko basi nawe basi. Uhinduke. Wihane pe. Uhinduke basi. Nawe wihane. Turandanye dukundana, turabera twese. None mutu ndakubatse. Nisa n'ubusi ndagutahura. Guhinduka ni ku nguvu. No. Sa? Fofo si ku nguvu. Ariko basi ndakwinginze. Kuko jewe naramenye Imana. Narihanye wabize twetwe ni byinshi cyane pe. Byababaje Imana. Gute ushobora kugumiza urukundo kuri wewe kandi kidimo kitari muri wewe. Kweri gute ariko urantahura. Nta mucyo ushobora kubona n'umwijima Fofo. Nta cyera gishobora kubana n'ikirabura. Impwe muri je wese yo iri muri wewe. Dushobora kubana tukagumana turakundanye. Ugasanga two tuvangira ibintu bitavangika. Ugasanga kurampindura. Fofo please no wihane Fofo wihane. Please. Nenda kubaza. Kwanza nyene kura mari banze ndakurabe neza. Nenda kubaza. Aha wandavye neza usanga ndi umunyabyaha mukuru kwiyisi. Sa hamikigira kabiri. Nyibari ibyaha nakoze. Uri bagakone twabikoranye.
none bitabisigura yuko uca umpeba sa bitabisigura yuko uca umpeba ya mbwira umuntu yakunteranijeko kandi nyarutse ya fufu ndakuzi kuri maraya ntabyo agakiza Muco jewe nyimba uvuga ko je ndi mu vyaha cyangwa ndi umunyavyaha hanini kwanza no bishinja wewe ko wabisizemo ikigira kabiri kuba umpevye ngo nuko twakoze ivyaha vyinshi uvyibuke gusa mu kintu cyo conzi yuko nta kakiza urimwe ahubwo ufise izindi mvo zitumye je tuvana na wewe muga mu kintu gihari kubahungu nabenze nisunze wewe uzombona Eganga uyu ni wete sohoka. Yambi atoka. no please Akajabana mmenga nikumva tugendesha. Gumu na uramusora tani. bazi yo watu mene yomoto mona kumenga nyo. Dara kandi gashakoshikira. Ibi. Vamos, Thiago.